ntumbero yo gushira mu ngiro ibikorwa vyo mu mugabane wa gatatu n'uwa kane vy'umugambi ujanye no kugwanya no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu karere ka Bassin Du Lac Victoria guhera kuri uyu wa kabiri genekerezo rya gatatu gushika ku wa gatanu genekerezo rya gatandatu Myandagaro 2021 umugwi ujeje gushira mu ngiro uwo mugambi ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'umugwi ujeje gushira mu ngiro uwo mugambi ku rwego rw'igihugu baratunganije uruganda kubajejwe intwaro n'abegwa n'ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi mu karere uzorangurirwamwo ngo kimwe nyamukuru mu vyatumye ubwo ruganda ruba ngo kwari ukugira abo baserukira abandi bafashe mu kwiyumvira no gukora imigambi mito mito y'ibanze izorangurirwa muri utwo turere ari two Giteranyi mu ntara ya Muyinga na Busoni mu ntara ya Kirundo nkuko tubishikirizwa na Aniseti Nkurikiye umpuzabikorwa muri uyo mugambi ku rwego rw'igihugu. Ico gikorwa twagitunganije hamwe n'abasanzwe bakurikirana uwo mugambi ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara ku rwego rw'amakomune kugira ngo dushire mu ngiro ibikorwa bijanye n'umugwi wa kane ujanye witwa guhangana n'ihindagurika ry'ibihe dukoranye n'abenegihugu. Ni imigambi abenegihugu nyene bitorera imigambi mito mito cane mugambi ikaba iri mu ntumbero zo guhangana no kubana n'ihindagurika ry'ibihe aho hantu dukorera. Nayo ngo ayo makomine azorangurirwamwo uwo mugambi yatowe hisunzwe ko ivyigwa vyakozwe vyerekanye ko ayo makomine ageramiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Hatowe izo ntara kubera ivyigwa vyabaye vyerekanye yuko ihindagurika ry'ibihe rigeramiye cane izo ntara cane ko ayo makomine ya Busoni muri komine Busoni n'intara ya Muyinga muri komine Giteranyi. Kubw'uwo muhuzabikorwa ngo uwo mugambi ni ngirakamaro kuko uzofasha bene gihugu mu kubigisha guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ndetse ubazanire n'akarusho mu vy'ubutunzi. Akarangiza amenyesha ko iyo migambi mito mito bakoze igiye kuzoca ija mu ngiro vuba bwango. Nayo ku bwa musitanteri arongoye komine ya Busoni ngo iyo misi ine ubwo ruganda rwamaze yabagendeye neza kuko bahakuye imigambi 6 igiye gufasha abene gihugu barongoye. Ino misi twari tumaze ngaha mano ruganda yabaye imisi yatugendeye neza aho twariko turategura imigambi izotuma abene gihugu bisununura turavye aho babaye. Twashoboye gutegura imigambi ishika 6 kuri buri komine kandi tubona ko iyo migambi izotuma abene gihugu bisununura. Nayo ngo inyuma y'ugo ruganda bagiye guhimiriza kugira ngo abo vyega bose babone ko iyo migambi ari yabo maze bafashe kugira iza igende neza. No guhimiriza kugira abene gihugu babone ko ari imigambi yabategekanirije kandi n'intwaro ikafasha guhimiriza kugira turabe ko biguma bigenda neza kuko nabibabwiye iyo ibintu bigenze neza mu bene gihugu no mu ntwaro bari koragenda neza no kwishiramo rero ko ino migambi kumeze kose ni yatwese niyagenda neza bizotuma komine itera imbere n'abene gihugu bagatera imbere. Nayo ku bwa musitanteri wa komine Giteranyi ngo imigambi bigiye bongera bategurira muri ugo ruganda ngo niyija mu ntumbero nyene icubahira umukuru w'igihugu yuko umufuko wose uronka ifaranga n'umunwa wose ukaronka ivyo ufungura hampande yo kwigisha abene gihugu kugwanya no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Iyo migambi twayumviriye kugira ngo umwene gihugu hampande y'iryo hindagurika ry'ibihe murabona yuko n'ibidukikije byose bica bigiramwo murabona yuko imigambi twatoye ari imigambi izohava ikazana akarusho kubijanye n'uburyo bw'amafaranga kuko kenshi turakunda kuvuga ngo uburyo nibaza mu ijambo rimwe nukuvuga amafaranga. Rero ibikorwa byose imigambi twateguye ni yayindi imaze kuranguka kandi tukabona neza yuko izoranguka itera imbere. Rero mu mpera nimeruka yavyo tuzokunguka hanyuma umwene gihugu rero ashobore kuronka ico ashira mu mufuko mbere turetse imbere yo gushira mu mufuko azobanza kuronka ico afungura. Akarangiza yemeza ko bagiye kwigisha abo barongoye bamenye ko hari igikorwa kibarindiriye maze baze bakore neza iyo migambi ishobore gutera intambwe. Kubw'umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Kirundo guhindagurika ry'ibihe ryahora ribangamiye abanyakirundo bigatuma bata izabo ngo uwo mugambi uje nk'inyishu. Umugambi mwiza, umugambi ngirakamaro, umugambi wo gusubiza icizere abanyakirundo cyane cyane abanyabusoni bari bamaze igihe bakubitwa n'uruzuba. Rero muri ivyo bibazo mu kubitorera inyishu
ingingo ya mbere kwabo guhunga. Akarangiza yemeza ko abanyagihugu barongoye bariko bagenda bagana heza cane kubw'iyo migambi. Nayo mu biro vy'intara ya Muyinga ngo bakiriye neza uwo mugambi mu ntara yabo nk'uko bishikirizwa n'umuhanuzi wa buramatari w'iyo ntara, ngo uyo mugambi waje gufasha bene gihugu babo guhangana no kwirinda inkurikizi zijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Mu ntara iwacu twavyakiriye neza kuko umugambi heno ujya kugira ngo uhinduza cyane cyane ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ni ibintu bizwi bihari haba mu kwisi haba no mu gihugu cacu tutagisize inyuma, kandi kajya karere na karere gakunda guhurirana n'izuba. Muri ico gihe rero umujya mugambi n'umugambi waje gufasha ingene abene gihugu bakajya karere bashobora kwitunganya nk'umure inkurikizi zijanye n'ihindagurika ry'ibihe ntizibagire ko ingaruka mbi zirengeje. Agatera kamo abize kugira ngo bazorangure iyo migambi kuzobikora neza kugira ngo n'inyuma y'iyo migambi bizogaragare ko hari umugambi wigeze kuhaca ndetse hari n'ubumenyi wabasigiye. Turangize tubamenyesha ko muri buri komine hazorangurwa imigambi mito mito 6, umwe muri yo ukazokorwa ku bihumbi 12 vy'amadolari y'abanyamerika.